numva abandi bamenyesha makuru nk'uko uyu abivuze bo mu Rwanda hariho ibintu bavuga bakarara muri RIB ariko wewe yabivuga ntihagire umuntu amukurikirana bisigura yuko abafise uwamutumye niwumva rero avuze ku muntu runaka ngaha mu Burundi uzumenya yuko afise abamutumye akorera umva so rero jewe novuga yuko Gasuku wamaze kuronka green card icyicaro cyo buri mezi abiri yabaga ari mu Rwanda Kigali mbega wewe ko natwe hano tubaye ko nje ndamaze igihe kirekire aguma tike mwewe mufite mu mutwe hazima atekereza neza tike Kigali Kigali US aguma hera agaronka ate ahembwa uri hano mudima mane ku nkotanya Gasuku amaze kubona ubwene igihugu none yagiye gutura mu Rwanda. Yes, turabona kuje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zeneze si turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naherereye. So my name is Promoter Bendo Camera. Wotarakora subscribe, like, share, comment bandanye bikora kugira ngo ibintu tubashikiriza ngaha kuri urubuga bibandanye bibagiraho ukuri kwame. So ni Abdul Wimana muramuzi kari umuntu wanyu reka tumwakire. Ya ndabaramukije na jewe ndakuramukije Liam Promoter ndabaramukije n'abariko baratwumviriza canke abariko baraturaba yego ndanabashimira kubera yuko iyo dukoze ibintu bakabiraba bakabisharinga bakabisangiza abandi biba ari ibintu biryoshe gose cyane gose yego rero tubashimire ariko baze bagira nuko unye banyandikire kuri Fibi canke banyandikire kuri Instagram ni Abdul Wimana hose ubuhari yego tubibutsa ko vuba kandi nguma uvuga Abdul Wimana kuri YouTube zo baruhari kugira ngo amakuru twashikiriza abananye ba menshi cyane ya nubu rurahari nuko ruri kw'imiziki ariko nzobakorera urundi rw'ibiganiro bavyitegure ariko Abdul wamuvuga ngo rumuririmbyi umaze kugira abantu bagufana aya kapera bro kugira wumva impano nagato oya sinza ntanga kapera ntanga kapera kirazira umunsi umwe tuzokora ikiganiro cy'umuziki ariko ntacu ubwire histoire yawe y'umuziki kunde cyatubana indirimbo ziwe kuri yego indirimbo yitwa Gasashe indirimbo yitwa yandire ijya yitwa uzonyica wampinduye Gasashe wananene mu rukundo kwawe nibuke umujye ni muzima sana abantu bifuza kubona indirimbo ziwe ushaka kwandika Abdul Wimana muca mubona urubuga rwa YouTube indirimbo muca muzibona reka usanga cyanye uzoba piningire ntuzenye link ya YouTube yanje muri ntuzenye y'ikiganiro barabe sinzi nibuko yes tubibutsa kandi ko imbere ko twinjira ganiro nyezene ka tubanze duca gafaranga muri Story Company baragufitiye amazi ya Story Water, Story Tangawizi, Story Juice ya mayonnaise n'ibindi byinshi bitandukanye ukeneye nambura umunyamita ukeneye gushiramo ivyunguka byawe urashaka kutwandikira ngaha tukaguhuza nawe nabo ibintu bikagenda neza cyane bwana Abdul abanyarwanda bakomeje wa mugambi wabo wo gucoza indongozi iki mugabo witwa Kasuku abandanya yifatira mu gahanga indongozi mbere aho yahinduye umukenyuro akaza kubishiramwo n'abana b'igihugu avuga nka basimbizi hariya kunagiye avuga kare bamuha makuru iki niki ico kintu wowe ukibona gute bro jewe ikintu navuga yuko bajya abantu bagize ikibazo bari bafise ikibazo ca mbere urumva ubwa mbere batanguye bavuga abantu barihorera barakomeza barashekegwa nyene bararyoherwa baravuga aho dutanguriye kuvuga rero niba abantu usanga bigwariye imitima noneho wamuvuga akarira tangura kurira kwiriza kandi urumva ashimishwa nuko wewe yo kuvuga ariko wewe ntumuvuge so rero novuga yuko
bariko baragerageza ko reka dufate nk'akarorero imwe mu ma YouTube channel yabakoze ahantu, zimwe mu ma YouTube channel harimo nka Wakarayiti TV, urabizi yuko ibyo bayikoze bajya kuyigira kuyiripotinga, kuko bajya abantu ba YouTube bijya byerekana imbaraga nk'ubufise. Abantu ba YouTube ntibaba bazi Kirundi, ntibaba bazi ibyo turiko turavuga, ntibaba bazi byatanguriye byahereye. Ariko kuri ako kantu ndabibutse yuko ibintu byinshi nibo baba barabitanguje. Ibintu byo gutukana, ibintu byo kuvuga ibintu bitabaraba, bavuga nabi igihugu cacu, nibo babitanguje. Nibo batanguje ibintu byo bijanye no kuripotinga ama YouTube channel y'abarundi kugira ngo ntitubavugeko. Urumva? Kandi ibintu byose iyo babitanguje tukaza barababara kabisa cyane, ntibazobabare, ntibazorire, natwe nitwaza muri ibyo byo kuripotinga ama YouTube channel yabo. Kuko nabyo bizoza abitangwe ntibazi ko natwe tubishobora. Uko YouTube turabizi uko ikora, twese turabizi, ntabwo ari ibintu nta gihe na kimwe umunyarwanda yigira aba hejuru y'umurundi ku bintu cy'impano. Hoya ntibishoboka. So rero ibi inye batanguje natwe nitwaza ntibazogira ikibazo. Hama ku bijanye n'ijya mbwebwe ngo ni gasoko, tukiraho nyine utarinjira mu kiganiro nagomba sindaguciriyemo, nagomba duhagare ku kintu kijanye impano. Kijanye n'impano. Simbize rigeze kuvuga ati burya abanyarwanda ntitutwabigije umuziki, icyo turakivalida. Burya abanyarwanda ntitwabigije umupira w'amaguru, turakivalida. Uzurabe nta bunyempano wo mu Rwanda abadafise akantu ku Burundi. Cyangwa namaze kukibona. Oya urumva iyo uvukiye mu gihugu cahezagiwe, uvuka uhezagiye, ibyiwawe byose biba bihezagiye. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo burya igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Israel ni nk'amahasa. 100%. Urabe muri Israel abanyempano bariyo, nibo bagize. No kuvuga je no kubwira yuko nibitaraboneka ngaha nuko banyene byo batarivumbura. Urazi ko mu Burundi aho nyene Abuduri dufise abana bazi gukora igitoro. Hari umwana ashobora guhingura igitoro ngaha batarasapoti. None uretse yuko gusa nyene Afrika bari Afrika, indege barakora. Nta muntu ngaha mu Burundi yakoze indege barakora hiwacu. Rero je novuga yuko impano zozo turazuzuranye, nyinshi cyane. Ntabwo rero abanyarwanda ntibotwigerereza, ntibonakorako muri football, muri n'uyu munsi umukinyi akomeye muri aka karere, apana mu Burundi, mu karere ni Yusufu Nyange. Aka karere kose ubona ejo bundi warabonye ko yandagaje za ekipe zambara Visit nini. wewe ifoto imwe gusa baraye bamenye Visit Burundi. Wana ifoto imwe gusa ndayishimiye, warayijya zini inyuma 55 ndayishimiye. Arumva sinzi n'imbaraga shari batugirira. Imagine Abdul gufata imiliyaridi u Rwanda rushira muri Visit Rwanda, bahaza Paris Saint-Germain zande za Arsenal zande, ariko umukinyi umwe gusa akagira record bro, yafutagize record. Ubu nta muntu n'umwe atazi Burundi. Ntitwigeze twinvestisamo ngo dutange amamiliyaridi. Twe dufise abana b'igihugu babikora, abana b'igihugu babikora. Urundi bwarahezagiwe cyane. Twe tuvuka mu gihugu gihezagiwe. Nibutse ko ndi umurundi biraryoshe. Nkaca ndaba hari umunyarwanda yigeze kuza ino muri studio, reka ndabahe kano ka histoire. Anitwa kwa Aitizo Technology. Araba studio ya Aitizo. Umunyarwanda ndavyibuka hasi c'était en 2014 uko 13. Acha
harahavumye imiziki y'aba Black Jita mwiza wa yazi ngoma subiza umuti urazi ngo ko zina hit raze umunyarwanda ngo none bro bajya bajama amasample arayazingira buri mu muziki amasample bayagura itazi ni bro ibintu byabo barashamwa amafaranga menshi nyarwanda arinjira kwa Itizo arabaga studio ngo ndababaza nguzi ngoma twumva zikorerwa nga urumva bro tiniya papa rero umurundi yubaho impano atari ibintu by'ibitirano wagiye gutira aha ugatira hajya oya impano kuba ufise impano ikijana yonyene ku buryo n'umuntu akurabye avuga ati sabwe uyo ni wewe rero navuga yuko igihugu cyacu carahezagiye urazi n'impamvu turacaraho kumenga ugomba kunyarutsa turacaraho nyene dushaka ko umurundi wese yumva ko ari proud n'ubu Burundi bwayo bwiwe urazi impamvu turamukanya amahoro urazi ko na Israel iramukanya amahoro amahoro tureke na Israel na Palestina na Arabia Saudite hehe bijya bihugu byose by'abarabu ni assalamu alaikum shalom n'Uburundi Israel yari amahoro urumva twebwe niyo mpamvu batwanka badufise ishari ariko nimugabanya ishari bana ba mama icyo Imana yahaye umuntu ntushobora kukimwambura ikivuze nico Imana yahaye umuntu Imana yahaye umuntu ntushobora kukimwaka atari yo yonyene ibyishakiye nibareke agashari tubane urumva ibyiza byacu ntituzovyisangiza twenyene nabo bazoshikirwa urumva rero kuba umurundi none abantu baze biyumvira why jewe navukiye mu gihugu cy'u Rwanda ariko uyu munsi nkabanza mu nimero za mbere z'abantu bategerezwa kuvugira igihugu canje kabisa kubera iki navyonse mwibere abavyeyi banje bandatira ati wewe ni washiki Burundi uzotangara ni washika mu gihugu c'amavukiro uzotangara je ndababazwa n'umuntu atarashika mu Burundi bazoze barabe hari inyuma yawe hari inyuma yawe hari umucungu urabona uriya guys hamva mu kiganiro ngera naho umwembe haje inyuma yacu nuko kamera inyuma yacu huza ivyembe biko birajejeta ibintu byose mu Burundi ajya amapapayi iki gihugu shembona n'impamvu ntibazokwigira badutenzurira n'umunsi umwe ntibikunda ariko kwera barabizi nabonye nibihangane kasuku rero bro tuje kwa kasuku ujya kasuku urabona kasuku kubisanzwe ababizi barabizi n'umutinganyi urumva n'umutinganyi hama yarigeze kuba afise systeme zo gushaka gutinga abana b'abanyarwanda abahenda ngo afise YouTube channel ikomeye ngo azobaduza ngo impano zabo ngo ziboneke ngo zigaragare ku banyarwanda agashaka kubatinga abana bamwe urabizi yuko bujya mu Rwanda naho biruko naho harimwe abamaze kwandura nk'abo bakasuku ariko harimo n'abana bagifise imitima baravyanka waruze ko kasuku none yakuriye mu nkambi mu Rwanda ujya ava muri Sud Kivu muri Kongo reka akaudio dufise reka tukabumvishe reka ndabumvishe rero aka kaudio k'uyu muntu mwumvirize ibyo avuga sorry mumeze gute ndi umukongomani uri muri bamwe bavuga ko bavuga ikinyarwanda ariko ndagira ngo kubwire ngo nabonye wanga kasuku kuruta nje uko mwanga
Kasuku yitwa Wilonja akaba umubembe wo muri Uvira muri Sud Kivu no babembe. Iyo Kasuku yamyaba mu Rwanda kenshi akiri impunzi na processes yabonye yiboniye mu Rwanda ari naho yigiye Ikinyarwanda. Kasuku yaje muri Amerika, amaze kuza muri Amerika ariko aza ari aje Dubai no mu Rwanda akiri impunzi yarashinzwe kuneka abandi bakongomani. Umva ngo mbega ngo yabarirwaga mu nkambi, ntabwo yabarirwaga mu nkambi, yiberaga mu mujyi. Niyo mpamvu ubona u Rwanda ruzi neza cyane. Ubwo rero agasanga muri Amerika aje muri leta bita Arizona, aho bita Phoenix abayo akazi ke agaze ntabwo yakaretse. Mbega wewe urabona Kasuku nguriya umeze kuriya ikwari Kagame yagamye ngo nigifobagane, urabona atari nigifobagane ku mubiri, nigifobagane no mu mutwe. Agasa Arizona ntabwo yamya akora akazi nk'akabandi bakora. Kuravyuba uriya Kasuku ukumureba nyamane n'inkotanyi muzindi ariko butwe ku buryo Kasuku ibintu akora igihembo cye inkotanyi zikora cyane amabanga gazo kicaze mwica yakazi karangi. Uyu Kasuku ameze nka shikarete urayirya gamu kagiye irimo uburyohe, yamara gushira ukayicira. N'inkotanyi niko zizamugira, leta y'u Rwanda niko izamugira. Umuntu wese ubitse amabanga inkotanyi nikimugira. None wewe urabona araruta uriya umuvugizi wa guverinoma mukuru arinda. Icya kabiri aruta abantu bose bakoranye n'inkotanyi zikagenda ziri kubica. Ico ni cyambere. Kasuku uri ureba amaze kubona ubwene cyo bwa Amerika nako atari yanabona yacaga aje Kigali, yakoze muri leta Arizona muri mujyi witwa Phoenix, akora mu maduka, akora mu restaurant, akora mu biki mbo fucking job. Kakazi ko wumva ari kugamba ngo kana nta kazi ngo abanyamerika ngo biki nibiki. Kasuku amaze kuronka green card icyicaro cyo buri mezi abiri yabaga ari mu Rwanda Kigali. Mbega wewe ko natwe hano tubaye konje ndamaze kirekire aguma tike mwewe mufite mu mutwe hazima tekereza neza. Kigali US aguma hera agaronka ate ahembwa uriya no mudima mane ku inkotanyi. Kasuku amaze kubona ubwene igihugu none yagiye gutura mu Rwanda, takwikoza kano kazi kacu ko dukora, takwikoza iki we imodoka yindi yahindutse ndege. Mbega wewe n'umwana wandi. Kasuku bamuhaye akazi k'abantu bagamba ngo bagwanya leta y'u Rwanda bari mu mahanga bose, akaja mu miryango yiwabo mu bisagara iwabo, akaja kuri abita ngo mukankiko w'umutabazi iwabo kuvuko agomatike yagahawe nande, ako kazi aba yagahawe nande. Akagenda akareba bene wabo akabaganiza. Kasuku icambere cyo umunyamakuru. Kasuku ubwa mbere avuga na leta s'umunyarwanda n'umukongomani umunyamerika w'impunzi. Agomatike gose gabantu bagwanya leta nta hantu atari yagera. Yagomba ngo umuntu ari muri Canada akaba yurinde garagiye, akagenda kaja muri Canada kamushakisha kandi afite abandi bantu bama bakorana. Ngaho agiye muri Sweden, ngaho agiye muri Canada, ngaho agiye mu Bufaransa, ngaho agiye mu Bubiligi. Amakuru gose leta y'u Rwanda bayagamuhaye kabantu agomba ari muri yakipe ishinzwe guhungeta no kugambanira abanyarwanda bahunze iyo leta y'inkora mabi yabicanye. Kasuku umbwira kuragoma ko uhora kumwibazaho cyane, uri kumubwira uriya n'umukomba mbehe n'inkotanyi ari byo bamusigiye buri kwezi arahembwa. Iyo bafite aho bamutumye bamuha amahera ga misiyo. Iyo misiyo rero ni kumahera gazamuhitana. Mu majambo make ngo Kasuku yitwa Wilonja zaguhane n'amafoto ge yaje wagize ngo yaje ngana kuriya arajya kurusha n'ingurube. Ingurube urayize imvubu mbe n'ijya byinshi kuruta ingurube, ako wajya nk'ingurube kubera ko ntaca hitama ari n'amavyi yagajya. Rero nguko amakuru ge kose ndagendera guha make maze ubaza abantu nuko je someje bagutari kumwe umuntu muri Canada, umuntu je kukibuye mu Rwanda akaja muri Kigali ngara akaja hari hose no umukozi wa leta kuva ryari. Ibyo avuga rero nibyo abayatuma. Ikinci akabiri yayi gutukana abantu ngo bakajya ubuntu bwabanye nayo ibiki bitutsi biteye isoni ko ntawo mukoraho, ko ntawo mutunga urutoki. Ariko ubuko umunyamakuru bafunze ne bari Jean Paul Nkudineza aravuze ngo mbese ngo ko kana kabamufunze ngo urajya hiki tebayise amutamuvuto kuko yaba mutuka ngo yatatse Ingabire Victoire ntawo atinya ni Sanfrozieri ni cihe bicumunwa
ni ikihebe cy'umuntu, ni ikihebe cy'umuntu. Abandi bagiye bakizirikaho ibisasu, naho we ni ikihebe kiziritseho ibitutsi, kiziritseho amajambo mabi. Urafata umukuru w'igihugu ukamugereranya naswo, ko naswo utapfa kumutunga urutoki. Urafata umukuru w'igihugu ukamugereranya, ukamufata nk'umwana mugenzi wawe, n'umwana mugenzi wawe ko ari igitutsi wamutuka, nturari mu muryango. Nta ndero urafite, ni umukozi wa Sekibi kandi azapfana na Sekibi. Banza wumve ibintu ndakubariye, ubwo uze kubidodora neza, ubishire kuri social media. Twewe abakongomani bo muri Kivu zombi twakoranye n'abarundi neza, abarundi n'ababanyi beza, ntabwo ari nk'abari abasogozi. Nawe ariko amaherezo bazamusogota kubera ko ntagaruta mukuru arinda, ntaruta bande bose. Iminsi igisambo ni 40. Kambe ngo haya kungabo ni kirara ubu muri Amerika tagira harara apfa kuma ngo urafise amahera naho gufikisha kabwabwira bamuhaye ngo reteke kari yamuhaye ubwo akaza kagahinuka bakarira ayawe muyi yakugize inshuti cyane n'inshuti z'abakomeye wagize ngo ni kintu igirira amafaranga aginago agakoresha cyakazi bamutumye kurya kibya nk'ikigurube nta bindi ndagira ndakaguhereza bukebuke. Wabyumvise muhungu wanje. Abantu rero bumve uyo Gasuku baba bibaza ngo n'umuntu ujya se umuntu ujyanye novuga yuko je narigeze kubabwira tujyanye n'ingurube yuzuye afise amazira ntoki mu mutwe. Urumva kuko ntushobora urabye nk'ibintu akora. Urumva abandi bamenyesha makuru nk'uko uyu abivuze bo mu Rwanda hariho ibintu bavuga bakarara muri RIB, ariko wewe yabivuga ntiyagira umuntu amukurikirana, bisigura yuko abafise uwamutumye. Niwumva rero avuze ku muntu runaka ngaha mu Burundi uzumenya yuko afise abamutumye akorera. Urumva so rero jewe novuga yuko Gasuku cewa amakuru yiwe nitohoreje neza nkikurira mu Rwanda n'umutinganyi. Sibyo yatinga abana benshi abahenda ngazobaduza hejuru ngazobateza imbere ngo afise YouTube channel ngikomeye ngo azobateza imbere ngo berekane impano zabo ku Banyarwanda. Bamwe baravyanka, abana bamwe baravyanka. Baravuga ati reka wa mugabo y'uruda irekuza urudigi ngaho we uri igiki ku buryo no kwemera nkagukurira impuzu ndumugabo nawe uri igitsina gabo. Urumva baravyanka baramugwanya. Urabyumva n'ubu unye muri industry ya muzika mu Rwanda harimo abana benshi cyane mu itangazamakuru nibiki harimo abana benshi batamwumva batamwemera. Ujya rero novuga yuko bavuga ko n'umwanda mukuru nta kindi kintu no mwita. Urumva sinona muteba ko kukujyanye kuko bujya umuntu afise ubwonko bukora neza. Abantu bose baravuga, abantu benshi barashobora no gutukana, ariko ukagira rutangira. Urumva ubonye umuntu yubahuka akavuga première dame nkuko Kasuku abivuga, ucubona yuko turetse no kuba utagira indero ushobora no kuba utarigeze kugira abavyeyi. Kuko bujya abavyeyi narababwiye umuvyeyi n'umuntu ushobora kuboneraho indero igutuma mu mvugo zawe ukora n'ibyo ukora utagira ndenza rugero ngo ugire no kuvuga ziguha kugira imipaka iyo wabanye naso so wawe. Urumva aguha wa mutima wo kubaha. Urumva umutima wo kubaha, kumenya agaciro k'umuntu, kumenya agaciro k'umumama, kumenya agaciro k'umupapa, kumenya agaciro k'umwana. Ariko uyu muntu Kasuku ubona yuko atagaciro na kamwe aha ikiremwa muntu. Urabyumva nimba yitwaza
izina afise akumva ashaka konona abana b'abahungu ejo bazoba abagabo. Nimba yitwaza ibintu runaka akifatira mu gahanga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Rero burya ibintu byose iyo umuntu afise ndenzarugero mu mutwe mu bwonko bw'iwiwe nawe we umuha akazi, itegure yuko umunsi umwe azoba ndenzarugero kuri wewe. So ni ukuvuga nimba n'ibyo avuga n'ibyo akora byose akorana n'inkotanyi, ntimuze mutangare umunsi umwe yandagaje Kagame cyangwa akandagaza umugore wa Kagame cyangwa akandagaza ibindi bintu bya RPF, kuko uyu unye ubona yuko nta bariyeri na ntonyi afise ku munwa, urumva. Ariko rero ni umuntu novuga yuko sinibaza yuko ujya anye uyu Kasuku yoba yarikaniriwe n'umupfasoni bakamugira ku gise bakamuvyara. N'isura yiwe nk'iyi ngurube byanse bikunze n'umwana avuka ku ngurube. Ngira abo barafashe nk'ingurube bakayitera intanga z'umuntu hamika byara Kasuku, kuko sinibaza ko Kasuku ari umuntu, kuko umuntu wese basi naho uwo butaragize n'abavyeyi ntiyashobora kuburamo akantu wigira ku wundi muntu wo ku ruhande ukagira akantu k'indero gatoyi. Rero waravukiye mu ngurube za nef basi nta ndero wogira nukuba nka kujya kwa Kasuku. Kasuku rero je no uvuga yuko nta byinshi mfise byo kumutako n'umuhirimbiri waho nta acamaze. Hari nandi makuru avuga Bwana Abdul ko Kasuku yo bari mu bantu bafasha ubutegetsi bw'u Rwanda gukurikira intera hamwe aho zoba zarahungiye hose mu bihugu bitandukanye. Bo jewe birashoboka cyane bishobora no kudashoboka bivanye nuko jewe mbona ubwenge bwiwiwe, kuko nimba ibyo Kasuka avuga ari inkotanyi zoba zarabimutumye, mbona hora nibaza ngo hariho ukuntu bakoresha ubwenge butari bwinshi mu bintu bakora, ariko ubuhoho no camvuga ati nibijuju nkawe. Ukoresha ko uri umuntu afise ubwenge ntushobora gukoresha Kasuku, kuko Kasuku n'umuntu mu bwonko bwiwiwe huzuye y'amazira ntoki atana kantu na gatoyi k'ubwenge bwa kimuntu kamurimwo. Ujya ni ingurube ishonje ishobora no kugicana ikibwana cayo kakijya kabisa, urumva. Rero novuga ko nimba hari n'inkotanyi zoba zaramuhaye akazi, nazone zimeze nkawe, nazone zoba ari nk'ingurube nkawe. Sindavyibaza kabisa. Kandi bamwitondere umuntu avuga bene uko byanse bikunze umunsi umwe bazokwisanga yabashize hanze. Yego kabisa. Chimamanda Moses yaravuze amajambo cyangwa yarashikirije amajambo ubushize uvuga ko inama nshinga amateka yo mu Burundi igerageza gushira imbere ubwoko. Kiya kintu kivuga kwiki? Bo je Chimamanda Moses numwe mu bantu mbona yuko je sinzi rimwe nza numva abantu bavuga ngo yarize, ubundi mwanya nkumva ngo ntiyize. Cyo ndabizi. Okay, nimba ubizi ni byiza, ariko nibaza yuko ibintu Chimamanda Moses akora ni ibintu urumva ngira bimuzamwo yibereye nk'ahantu, nimba aba yafashe nk'agafege canke yanyoye nk'utuyoga agaca afata kamera agasetinga hama agatangura kuvuga ibintu atazi. Ibigano byose akora n'ibintu ubona ko atabanje gutegura, uko nta muteguro n'umurimo. So ni ibintu rero bitari professional, biri live ibintu vyiwe ni freestyle, nta bintu birimo
n'ibintu akora uba ubona yuko ata experience yabyo yoba afise, yoba yarakuye ahantu nta professionalisme burimwo, nta mbega tubyite no vuga gute, n'ibintu basi yarakwiye kubanza akaba abaza akamenya ati ibi bintu bimeze gute, urumva, kandi ntavuge ngo yabajije atabajije nka kumwe kw'ico kijuju nariko ndavuga gifata kigafata abana b'igihugu kibonye yuko bari ku rugamba bariko baragwana kigashaka kubinjiza mu bintu batakoze kugira ngo kirabe yuko co bateranya n'abantu bareke kubumva ukamengo ntibafise ubwenge, urumva. Chimamanda arakwiye kuba rimwe Chimamanda naho tubizi yuko afise nawe abakorera bamuhaye amafaranga kugira ngo abakorere, ariko hari igihe agiramwe akantu kameze nk'ako ubumuntu, ngira yo yarigeze kugira umuvyeyi, sibyo? Kugira umuvyeyi si ukuvuga yuko uba ufise so na nyoko bakubyaye, niyo woronka umuntu akurera mu nzu ntukurire mwibarabara, uragira akantu k'indero. Hariho ukuntu rimwe azagerageza kugira akantu k'indero gatoyi, urumva. Rero nibaza yuko ibyo avuga nukutamenya, nimba ashaka kubimenya aze yibaze ni impamvu iyahe abanyarwanda batavuga ubwoko mu gihugu cyabo, ariko byarangiza ukabona yuko hariho ubwoko buharenganira. Ntibavuga ubwoko muri guverinema canke mu nama nshinga amateka nkenguza amateka byabo, ntibabivugemo ubwoko, ariko inyuma y'amarido bakaba bafise ubwoko bariko barakubita inshoka, bakubita inyundo, bagira gute, urabyumva? So rero twebwe ndabimusubiriremo abimenye neza. Uburundi ibyo bukora mu nama nshinga amateka ni ibintu byafashe imyaka, abantu barabiganira kugira ngo ntibizosubire kubateranya. Nimba ubwo bwoko cyari ikintu kidutandukanya, ahubwo buhinduke ikiraro kiduhuza, urabyumva? Kubera yuko ibi bintu byamaze imyaka n'imyaka bivugwa mu gihugu cyacu, n'ibintu kuko byaje ku gihe cy'Ababirigi cyane cy'Abadage cyane iki, ni ibintu bimaze imyaka hafi 100 mu gihugu cyacu cyane irenga, urabyumva? Nimba rero byarinjijwe mu bwonko bw'abantu, ntabwo ari ikintu woza ngo ucutemera ukatira hejuru ngo kigwe ngo uvuge ngo ndagihenuye, kuko kiri mu mizi hasi, kiri mu bantu, bivugirwa ahantu henshi, cyarinjiye. Niyo mpamvu abarundi bayaze, baramenya ubwenge, Imana irabakorera mu mitima, barabona yuko icyo kintu batoca bakirandura ubwo nyene, hama barayaga, bemeranya gusangira ubutegetsi bw'igihugu canke uburongozi bafatiye kwayo moko twazaniwe, bizogende biragenda buke buke kabisa. Kubera yuko nimba byaravugiwe mu mizi, byari gushoboka yuko umuhutu ari ku butegetsi agira nkunzi agakoresha abatutsi abahutu bonyene, cyane umututsi, kuko byarabaye no muri kahise yaho wasanga hariho umuntu w'umututsi ari ku butegetsi, urumva, abitwa abahutu akabegeza hirya, urumva. Ibyo birimwo mu kahise kacu, ntaho twobishira, urabyumva? So rero ubututsi cyane ubuhutu kubishyira mu ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu, kwanse yuko hariho abantu bo bagira mu mutima hama bakabikamisha, urabyumva? Ahubwo
bije ahabona aho tubibona twese kabisa uwumva yuko abirimo vyitwa ariko ntahondagugwe canke ngagirirwe nabi nkuko ahandi twagize ikibazo nk'icabo bigenda kuko FPR iri ku butegetsi mu Rwanda kandi niyavugira turabizi azabaze ni yihe mpamvu mu buyobozi bwa FPR n'imiburi buri 99% kwijana arabatutsi gusa none nibo bazi ubwenge bonyene ni mpamvu ki abahutu bari hanze b'abanyarwanda bavuga agatsiko ka FPR urumva noneho aze afata umwanya abikurikirane kuko n'ibintu bitanyegeje azobibona urabyumva kabisa so rero je novuga yuko bijya yavuze no kutamenya aho vyazananye si ibintu ushobora gufatira hejuru aze yinjire abazi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi dufise uyu munsi aho ryavuye azomenya impamvu u Burundi bubikora kujya kandi niyo mpamvu itumye u Burundi bugihagaze uyu munsi kubera yuko uyu munsi nta muntu ashobora gutera u Burundi yitwaje ngo n'umututsi kuko abatutsi bari ku butegetsi mu Burundi nta muntu ashobora gutera u Burundi yitwaje ngo n'umuhutu abahutu bari ku butegetsi mu Burundi barabusangiye sinzi nimba hazoza umuganwa kuko n'abatwa barimo urabyumva rero ivyo onye byaraheze ico kibazo cy'ubwoko afise mu mutwe twebwe ikibazo cy'ubwoko twagikemuye ku buryo ubwoko bwose busangira kubera ko tudashobora kubirandura ubwo nyene ngo bigende nk'abajya babikatiye hejuru mu imizi gihari bareka kuvuga ubwoko mu nama nshinga amateka mugabo bukavugirwa ku ziko bushobora no bukavugirwa hariya mu gikoni na hehe akaba ari byo aze yumvirize hageze ko bibuka bageze kwibuka ukuntu abantu bamwe baturubura bagatangura kuvuga ngo tuzobica ntitwibuka abatutsi ntitwibuka tuzokwibuka abahutu bene wacu ibiki kandi byitwa ngo ni igihugu kitari mwamoko kabisa azobikurikirane rero abimenye abirabe turagushimiye bwana Abdul murakoze cyane reka dushimire abantu bose bariko baradukurikira nawe turakora subscribe like share comment bandanye bikore kugira ngo ibintu byamemeze neza kugira ngo uzuze urabona ibiganiro byose tubashikiriza ngaha wibuka ikiganiro cyo kuryoheye ushobora kugisangiza mugenzi wawe mu gukora share cyangwa partage tuributsa kandi ko muri Societe Story Company babafitiye amazi ya Story Water Story Tangawizi Story Juice ukabura umunyamitahe wifuza kwinvestisa urashobora kutwandikira ku kanimero kari ngaho tukabahuza nabo Somaname Ziriam promoter ciao ciao